Nzokagendana agakiza k'Imana we nzokagendana aho nzoba ndi hose nzokagendana niyo nzoba mpuze nzokagendana agakiza k'Imana we nzokagendana sinzogaherana kinyigizi cyane. Okay, guhekenya imisaya ntacyo bimaze. Rimwe na rimwe turanyuzamo akantu tukanyuzamo tugatwenga n'ibisanzwe mutangura ngo guse kubusa nka nevu. Abantu muri babi pe nimwe mwabimbwiye rimwe mwabinutse. Now hari akantu ngomba tuganire mu bwenge, kandi kano kantu za kugana ndakanyuzamwe n'ibindi bintu ngaho numvise ndabibabwira. Mugabo hino yuko tuganira kano kantu ndagomba twera turaganira muri bino biganiro muvyumvirize uburyo muze kuba mugenda muravyumviriza ni kamafire aza kugenda arancikana ndababwira ivyankenegwa kugira icyo mvuze ko ni ibinyene bijanye n'abo bafungwa nkuko uwumbanziriye abivuze turabona ko ari kibazo, ariko kandi namwe muravuga ikintu n'igihushane cacu, muravuga ko abanyororo benshi batera ibibazo leta, mugabo mwebwe nyene akaba ari mwe mugumiza abanyororo benshi mu busho. None dufate iki tureke iki? Ko yabivuze hari abacirirwa imanza ntibari kugwe kandi bikaboneka ko ya sentare yamucira urubanza, mugabo pariki gakivuga ngo mugumizeyo. Karo kantu ngira ngo mwakumvise, iyo igihugu kigibiturire cyane none ico muba mwiteza bari cyara mwumva hano bavuze yuko uwo muntu aba yejejwe n'umuntu kiba gitamwagira, n'umuntu baba babonye ko yera. Baragaruka bano bakavuga ngo urumva ngo imfungwa ngo ziduteje ibibazo, mugabo ntibazirekura. Uyu n'umuvumo munini ku gihugu munini, muzi impamvu batabarekura niyo ngomba kubabwira ibiturire. Jewe ndagenda nkaraba umuntu nkamufungisha kubera igiturire, kubera amafaranga ntanze bitaciye mu butungane. Iyo rero wa muntu aburanye bagasanga rera kubera ko cya giturire natanze baca bamuhezayo. Ubu bwose murabwibabura ngo buvugira imigambwe ngo buvugira ngo abakuru, ubu umuntu utagira umutima wo burundayo nihera ihera. Niyo rutuma abantu benshi bavundiye mu busho. Ubusho mu Burundi bwari bwagenewe nk'abantu 300, ugasanga buri ku bantu 700 kubera ibiturire. Mugamu gusenga turabambere, mukwama mu bikorane turabambere, mukuririmba haleluya turabambere, mugimana izobahana. Uko kuntu mugenda abantu b'inzira karengane mukabarunda mu busho nukugwiza umuvumo ku gihugu cyacu, kandi ubwo n'ubukunzi bw'inda ni nayo igihugu gikuru umuvumo gukwamarira y'abantu bapfunzwe bazira ubusa baba ari benshi. Bino rero ngena ntangaho n'igitekerezo ngene vyokogwa. Perezida ubwiwe akwiye guhitana umunsi cyangwa akarobanura abantu, abo bantu bagatera ubusho, bagatera ahantu abantu bapfungiwe, hanyuma uwo munsi hakabisekeza ryo kumenya buri muntu wese icyapfungiwe icyarico. Upfungiwe iki? Wapfunzwe ryari? Wapfunzwe nande? Perezida kagenda yitwaje n'abanyamakuru bishobotse, cyangwa rimwe na rimwe abo bantu yatumye bakagenda bitwaje n'abanyamakuru. Umuntu bazosanga haheze igihe gitegekanijwe n'amategeko ataraburana, umuntu bazosanga apfunzwe yarejejwe mugabo bakamugumizayo, ubwo nyene wamushizeyo nawe bazoci bamufata bamufunge. Uwaruciye nabe bazoci bamufata bamupfunge igihe amazije yurya nawe aba arico bamumazayo. Jewe sinoba ndi perezida nkunkorane bino bintu mu gihugu mbona no guhamba izuba riva. Rero rimwe na rimwe n'abategetsi na bene n'abanebwe nibagomba bino bibazo kubikemura niba ntibindaba. Reka dukomeze mu bibiri imbere.
kugumayo rero imyaka n'imyaka ikarengana. Aho ndahavuye nagomba garuke kandi ku by'ubusho nyakwa mushikiranganje ntihenze mu gihugu cyacu cy'u Burundi asura ko hari ubusho buzwi n'ubusho butazwi. Muti kubera iki? Turumva abantu benshi bafatwa, imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe, mugabe karondera abantu mu busho buzwi ngaha mu gihugu ikababura. None ubwo busho butazwi burihe, mbega bucungirwa n'abandi? Murakoze. Azwi no kuvuga nawe sindamwishuriye, ariko numva umengo nawe biraza kumugora. Ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko. Ego niba gusubiza mikro, mumusubize mikro Honorable Simon. Nakoze nyakubahwa murongo y'ukwa vy'umunsi. Navuze ubwo busho butazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye, zaba iz'umutekano zaba iz'ubutungane. None abantu bofatwa gute? Kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasho runaka kumuka igihugu, mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura. None mu butungane hari n'abitura ubutungane kugira ngo bafashe. None mu butungane ayo ubwo busho baba babuzi, nshaka kumbye kubaza baba babuzi cyangwa ntibabuzi? Niba batabuzi naho bovuga iki, bobwira iki abarundi? Bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura? Murakoze. Nukugabanura bimwe biboneka abafungwa, kuko vyaragaragaye yuko gupfa gufunga ari we wese kwari uguhombya igihugu. Ariko rero igikora cyose y'intumbero itanzwe, noneho nsubiye inyuma biragaragazwa n'utwigoro leta iriko irakora kurekura abantu, ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Nk'ubu ndababwiye nyuma y'ikigongwe c'umukuru w'igihugu hariho abamaze kuronka liberté conditionnelle, ni ukuvuga bari baraciriwe ibihano mugabo bigenjeje neza, maze gusinya kabiri. Nk'ubu mu bushikiriza amanza hari abantu bangana 200 babuca barekugwa. Ni ukuvuga ko ico nomenyesha nuko hariho burya ingendo yari yaragiwemwo igihe kitari gito, aho mu mutwe w'abashikiriza amanza baracafise akantu mu mutwe yuko ukoze icaha wese ari ugufunga. Imbere n'uwivye ikijumbu mu murima, uwivye umwimbati baca bafunga, byose bitwara ugufunga. Ariko biriko biraca biraza buke buke. Ibwo bw'ubusho butazwi n'ubuzwi jendazi, ubusho buzwi nibwo nzi. Hanyuma ku vy'ukuri burya muri societe hariho abantu bashobora kugira ingendo yo gukora bibi, nk'abo bantu uzi ko hariho abanyurujwe, ni ukubivuga umuntu akabikorera ko sino ubusho amaprizo nayazwi je nanje niyo nzi, ayatazwi nyene ntaho nzi nanje. Hama nk'uko musanzwe muri abaserukira bene gihugu, nk'ivyo ni ukubifashanya. Nimba hariho abantu b'inkozi z'ikibi bashobora kuba boshobora gufata abantu bakabanyikiza ahantu hatazwi, ivyo ni ibintu bibi cane. Aha. Ngira ngo mwabyumvise ivyo muri Sodomu na Gomora. Nibagaruke babandi bahaduke baharire, wewe nk'igihugu uri umwasi w'igihugu. Aba bose bicaye hano muna amashinga amateka barabizi. Reka ngaruke gatoya kuri Pacifique Ninahazwe, hanyuma cimbabwira. Je Pacifique Ninahazwe hariho byinshi avuga kandi ugasanga nivyo. Muga Pacifique Ninahazwe ntawe bo muturangwa abaye perezida wapi? Wapi? Uryaje wapi kweli? Ari n'amanyama ukuntu wapi? Wapi? Ntawe wa perezida. Ariko ibyavuga na ibandanya bivuga naho bito hindura muri CNDD-FDD, ariko mu indi myaka iri imbere umuntu azobikoresha aburana. So ure Pacifique Ninahazwe murabizi yuko rimwe na rimwe harimo bya bicucu ngaho vyise mudiringi, harimo bya bicucu ngo umwe bw'amenyo nk'imbazo amenga ni yambazo yicize ibiti ngo bwa musumeno kamwe konze n'ipantari karoka umenga ntiburya.
nibwo buza ngaho budebagura ivyo budebagura bugangata ivyo bugangata ngurumva ngo Chimamanda ngo yanga igihugu ngo wapinga uryango n'umukozi w'u Rwanda ngo weye ngurumva ngo Pacifique ndahazwe ngo n'umwasi w'igihugu reka mbabwire mwambobo mwe uyu Pacifique ndahazwe yama yaberetse amafoto amazina imyaka imyidondoro bakinga umurundi bama bavuze amafoto imyaka umwidondoro ubanyuruju wariwe n'isaha na imodoka iciye mugabo kubera ubugome bwanyu ntabwo mwigera mubikurikiza ngabo bantu mubatabare impamvu ariko ndavuga ko ari mwebwe mubikora bikogwa na mwebwe mubizi no mu buyobozi babizi nagiye abantu ku munsi boba 8 boba 10 bakababwira ngo bano bantu banyurujwe na runaka bigenduku byose bakabisigura mukaguma mucecetse munyuma mukagaruka ngo none ngo muvyigeho kweri ngo abo bantu bapfungirwaho kweri ngo muvyigeho no uyu wo munambashinga amateka arabizi n'ababikora murabizi mwiperereza barimwo niyo mpamvu ndababwira ngo mwebwe muri inkozi z'ibibi abagome abicanyi abanyuruzi b'abantu ubu bwose namavuga bw'imusumeno bw'imusemudiringi ubu bw'isemudiringi nakomvuze ngaho ngabatwa mu musemudiringi mubona buza bwivugisha ngo urumva ngo twebwe ngo tugwanira abayoe aburosa gahera ukakina iyo midiri y'imidiri ukayiha bano bantu ubwo ni womenye yo bwaciye iwacu niko bikora bwikorode nimbari korodende siwe yatanga ngo avugira ngo abacika cumu ngo asuzugura ngo ababise ngo abatutsi ubari mu mimba yasohoye audio ngurumva ngo nimbari ngo uriya mutuzi ngo yitwa ngo mututsi ngo nde namwe bagengere babita ngo umugabo ngo mututsi ngo niwe yamfungisha ngo muserumu ni waho ndi bavuga ngaho ngo nawe ngo n'umututsi ngo niwe yamfungishije n'ukuri ngo nzira ngo kuvugira ngo abahutu mu kirundi mwacingu ugobo muhutu amutu muyundi muzona marana muzo mbabesheriki muzo marana we mugenza we mupfa gupfa akantu gatoya ubuje wese kaguha akantunwa fye bacisha hariya abicanya abagome muri gere mumana baza ngo kubera ko umuntu yanyurujwe no so ivyo rero mukora abarundi benshi barabibona barabizi niyo mpamvu hari benshi basohoka igihugu kubera kusamaye wicwa n'uwari we wese uca usamaye uranyuruzwa uyu munsi uragenda ugahura n'umuntu utijyana uwo mwiperereza umucu biti bihumbi 1,200 acaza kuri mwene se wanavuga ngo jenda gutwara nta munafata mwijoro bazana pick up kagutwara mu majambo make igihugu kirimo amategeko umupolisi cyangwa ujejwe umutekano aza kugufata yerekanye ivyemezo byuko aje kugufata ntabwo aza mwijoro akagutwara na pick up bakugirira ama pick up nagira na plaque inyuma ibi birazwi yo mpamvu bariko barabibaza amana yanje ninde atabizi nura mwibaza ari mu namashinga amateka mu Burundi mwibaza ko ari kirofa no ntabwo ari kirofa mbe mu buryo bamusubijemwo mwumva buramvuye no barabizi ko biriho no bigitangaje nta numwanzuro bazi gufata sijabinde cyo ngaha mwumva bavuga ngo imbwa zimaze abantu zibarya ngo none ngo umwengo zibaririke bose mu bantu batuyoba yumenga ni ubwoba none je ntabyo mbitse kweri mwege none ni murabe itabaza inzego izahe kamara yaje izo nzego ari nazo zibikora nyene Burundi barahuye nakaga we Burundi urayoberwa abayobozi n'abatera abayobozi ukabura none gahumvise bamuhaye inyishiramvuye no nta nyishiramvuye kuko barabizi ko bihari n'umugabo bivuze arindire cyo muze kumva bamuhaye inkoni ahantu igihugu givuze n'abashinga amateka bakubitwa abashinga amateka bakubitwa
ntawe mwabonye yakubiswe ryari umushinga amateka akubiswe n'abandi babandi nyene banyuruza abantu hari wari mu modoka ngaho bamwononye bamuvunye n'amaso iyo uwo mushinga amateka adakoma induru ngo atabagwe n'abantu nawe bari bamunyuye uyu musana amatohoza mumva ari karakogwa ekada niyo mpamvu mabwira ngo mwege mwicana ntaco muzogeraho byari n'abanyabantu bavuga ngo byari n'abanyabantu ngaha baza bavuga ngo urumva ngo hariho ngo mugingo wadutse ngo kugwana CNDD-FDD none iyo babandanye ubwicanyi abarundi bazohora nukuri kwizina ry'Imana bagahora je naje mubandanije ubwicanyi twagwana ereka simpene muri ko murica nimpene muri ko muranyurutse kashare kare kwa munyurutse yegome murabikomeza so leta rero yabibigomba yabigarurira hagufi igomba kubireka naho nibireke iri kirorori kibi ico ni cyambere hanyuma kukandi ka kabiri nako ariko kanyuma hano mwumvise uyu mugore yabivuze koko ko abantu babapfungira ubusa bakabarunda mu busho wiba gatoki ni cyaki wiba inkoko ni cyaki akantu kose ni cyaki mwabyumvise ko bivuze niko tumeze wiba mamiliyari hariho nimbonera kure zimwe zataye ubwenge zintuka nabyene nibirofa nk'ukunyene habwo buse bose ariko beshi ibirofa nk'uku umuntu ariko babwira ngo igihugu gifise ibirofa byinshi muramutuka ntabwo ari kuba none basaba camanza mana yanje abasaba yoboye ubwenza cyahi Burundi abasaba yoboye inama shinga amateka saba yoboye inama nkenguza amateka saba kuru none se abantu tubani bariko barabivuga wiba igitoke mu gasho uvuma ikintu mu gasho ugira ibi mu gasho mugaba abantu biba amatungo ya leta barabareka abibu butare barabareka abibi zahabu barabareka abica abantu barabareka abanyuruza abantu barabareka mugabo utinje muri CNDD-FDD dagasho batitora waze gutora gasho wibi gitoki kubera inzara gasho ukora kantu gatoya ngo mahaririye nimbonera kure agasho akantu gatogo agasho datuzwa ubusho bwo mu Burundi burapakiye hasi no hejuru naho wosura umusuzi ntugenda none si biriko biravuga wewe wanga igihugu inyenyenyenye ibibwa vy'ibibwa nga wewe wanga igihugu genda kundi igihugu n'ibinyana tugwanya tuvuga ivyo tuzi none si ibinyana biriko bivugwa n'abakuru nabo banga igihugu bivuga ko nabo banga igihugu bivuga urumva pacifique rirahatswe bidavuga n'umwasi w'igihugu mwege nimwe basi b'igihugu narangiza cyo mukora kantu gatoya ngo turi kwiterambere ryabicanye ryahe iterambere ryabicanye gusa ni mu bikomeza tuze turaba inyungu bizoba byariramo so leta yacu bino bintu nibihagurukira atari uko naho abarundi bazoherera hanze hari kiri kiganiro nganza kubazanira cha wamuzehe ngaho ndabirabe harimo avuga ngo abanyeshuri b'abarundi baje hanze ngo bazobaka amadiplome yewe mana Burundi baragwishije shanu mana Burundi bwacu Burundi buhira ibi nibiki batuvyariye mu gihugu cacu waraheza giwe ntabwo wavumwe ariko abatuyoboye nibo bavumwe ibyo bakora ntabwo tuvyumva bakora ibintu menga n'abana ngo bagiye mu mahanga ngo kwiga bazobaka amadiplome ngo mu Burundi ngo uzokora utagira diplome ngo imyaka 10 yose ngo kugira ngo ntuje hanze ivyi wacu birarenze niyo mpamvu abarundi beshi basohoka igihugu n'abariyo bidadire bavuga ngo we mana wo ducira inzira tugasohoka ni bande bagome abategetsi nibo basi b'igihugu niba dukwiye kugwanya nibahindure badahinduwe naho emwe nuzovuga nganga gomba kuza kubakuraho sinzorira kuko nimwe muzoba mwaravyikwegeye nta kundi umuntu yogira turabakunda gose cyane kandi Imana itabare bano bantu baza barazira ubusa Imana batabare cyane bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje ariko hari uvuga akavuga ibiboneka nayo umuntu avuga ati essence yakenye ukagenda ukabona ko imirongo bantu banone ugende mu yizane none ntiri haje Nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute